Wangenzi we, ni kuki wibagiye uriko uraja? Ni kuki wibagiye amasengesho yo mu mwiherero? Mbega ni kuki wibagiye kuganira n'umuremyi wawe? Erega waremeye itiro iragusumvya inkomezi. Imisi yose iyo hageze umwanya wari gufata ngo uje mu mwiherero gusenga, uragona igitiro riraryoshe, ukamera nka za nkumi zitanu z'ibijuju zagumye zisinziririye, maze umukwe yaza zisanga nta mavuta zifise akwiye atuma zija kumusanganira. Iyo dusomye muri Yohani igabane ca 4 umurongo waho wa 23 n'uwa 24 haravuga ngo, ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga b'ukuri bazosengera Data mu mpwemu no mu kuri, kuko Data arondera abamusenga bameze batyo. Imana ni mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Iki gihe caramaze gushika, turi mu gihe c'iherezo. Abana b'Imana babaye magabo, bafata umwanya ukwiye kugira ngo bashobore kubana n'Imana. Ariko bamwe bagiye baba mu kigare nk'abandi, ngo nuko ari Abadiventiste b'umunsi w'indwi, bibagira ivyifatiro ukwiga ijambo ry'Imana, bibagira ivyifatiro ugusenga wiyoroheje, maze ubabajije bakishura ngo n'abategereje kugaruka k'Umwami Yesu Kristo. Ariko vy'ukuri atari vyo, bameze ico kimwe na za nkumi z'imburabwenge. Iyo dusomye mu gitabo ca Mika 6 umurongo w'8 haravuga ngo, ko yakweretse iciza icari co gahewe muntu, mbega hari ikindi Uhoraho akugombako atari ugukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi? Imana iripfuza ko tugendana nayo twicishije bugufi. Ivyo navyo bigaca mw'isengesho no mu kwiga ivyanditswe. None benshi twagiye dusubira inyuma, nico gituma iyi mburi yongeye kugaruka. Imana irongera iratuburira ngo, mbega ko nakweretse vyose, hari ikindi ndakugombako? Reka Imana idushoboze kongera gufata wacu dutsinde itiro, maze tugire umwanya mwiza wo kongera kuganira n'Imana no gusaba inkomezi mu mwanya w'amasengesho w'umwiherero. Yesu adushoboze mu izina rya Yesu, amen.